Kimana Kraisela Shanice. Violence is really violence. Let's stop it together. Girls report abuse online to protect our lives. La technologie peut changer le monde, mais pas le détruire. Je dis non aux violences numériques faites aux filles et aux femmes. Je suis une fille forte et je dis non à la violence numérique. Je suis une fille forte et je dis non à la violence numérique. Nuko rero ibintu byari byifashe kuri uyu wa gatandatu mu kigo Kitab. Uru n'urwaruka rw'abigeme bari bahejeje inyigisho zerekeye kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme cyane cyane biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe amakungu n'u Burundi bari mu minsi 16 yahariwe kurwanya ayo mabi. Chris Clement Igiraneza umuyobozi w'ikigo Kitab araduha insiguro y'ibi bikorwa byari byahatunganirijwe. Izi rero nazo akaba azidushikirije ari mu mahanga ya kure, akaba rero hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Nuko tumaze muri bikorwa byo ku minsi 16 icyo bita mu gifaransa stage d'activisme contre les violences basées sur le genre. Rero donc iko twatanguranye nuko tuzi yuko ko Burundi buko buja buhinga bwa none hama tuzi ko amabi menshi aca buhinga bwa none no bisi twahisemo kugira ngo dutume kugwaruka tubahe donc tubahe ubumenyi kugira ngo birinde bishe mu mbuga muri réseaux sociaux birinde bongere bamenye ingere bashobora kuronka ubuhinga bukwiye buzotuma batera imbere mu gisata c'iterambere. Mbega none muri make ngo tubwira nk'amabi nk'uburoro bw'amabi yo bakorerwa kuhinga ngurukana bumenyi mubona bubangamira nk'abo bana. Cyane cyane ko muri no minsi tuzi ko turabibona hose mu gihugu cyacu ko abana basigaye baja ku imbuga azo nka Facebook cyangwa sanga bakosha amatelefone bakiri bato gose. Okenshi usanga usanga amafoto y'abana usanga batanga ama information adakenewe yatuma ubuzima bwabo bugira ingorane. Rero icyo gituma tuvuga tuti umwana wese naho tubona ko ubuhinga bwa none bwijukwe mu gihugu nuko abana bacu bakwiye kuba bigisha ingene birinda. Ko turabona mu bigo byo hanze ego mu Burundi turashima Imana n'ibirashika gose ngo turabona neza yuko amabi yose akorerwa abana kenshi aca muri réseaux sociaux aca mu mbuga zo tuzi twese dukoresha no matelefone. Muri make mutu no munsi mwahisemo kugira ngo muzete tutaronerwa. Mbega kiretse abana bari ngaha abandi bana bumva amaradiyo n'akaye kamo mu batere. Akamo tutera abandi bana nuko bategerezwa kwirinda bategerezwa kwegera abavyeyi ko turazi ko abavyeyi benshi bafite ubumenyi uko mu mbuga zose mu biga bwose iyo buje mu gihugu cyane mu jari hose hama hari ingorane nyuma yako. Rero abana bose imbere yuko batangwa gukoresha ibikoresho canke baja ku ma réseaux sociaux batamenye ni byiza ko baba bafise abantu abavyeyi canke bakurira babereke uburyo bwiza bwo kwirinda. Rero niko kama duteye hamba abo babifuza kwiga mu buhinga kitabira hari kandi hari n'ibindi bigo mu Burundi bisanzwe byigisha. Nibaza ko tokwijukira umugambi wo kwirinda canke kwikingira imbere ko tugira ingorane. Ego ariko ivyo bibaye mu gihe ubuzima mu gihugu butameze neza aho umuvyeyi usanga umwanya munini awumara ari ku mirimo. Mbega none muri ico gihe umwana biraze bikagenda gute? Ego nibaza ko Uburundi n'igihugu ca mbere mu isi gifise akaranga keza avuga ngo umwana n'umuryango umwana si umuntu umwe. Rero akamonotera nuko twegisha cyantera abantu bose b'abavyeyi nka twebwe dufise abana cyangwa wese cyangwa abantu baba bisumbuye gato nuko dusubira tukasubiza umutima impembero tukamenya yuko umwana wese ari umuri kandi tufise ikuba cukinga umwana wese. Rero iyo umuvyeyi ari ku kazi arondera ubuzima nibaza ko kw'ishuri hakwiye kuba hari abana bakingiwe neza. Rero akamonotera nuko twotangwa kuraba donc amashuri abigisha umuntu wese ari donc yo bajeje umwana nuko aronka inyigisho zikwiye kugira ngo umuntu wese akuri kuwaciwe cyo gukingira umwana wese kukazoza ku Burundi. Umwe muri ubwo gwaruka rwakurikiranye izi nyigisho aratubwira icyo bakuyemo.
Je nitwa Igiraneza Karen, mfise imyaka 14, nkaniga mu w'icenda. Bariko baratwigisha ivyerekeye gukoresha amakonti yacu dukoresha muri internet, cane cane ya WhatsApp, Facebook na Instagram. None mwasanze intambamyi ziri muri ubwo buryo muri ubwo buhinga zo barizi? Hari igihe abantu botwara nka konti yawe canke mot passe yawe bakaca bakoresha iyo konti yawe ufise ugapubliya canke bakabika message ziteye isoni canke zitabereye. Yego turiko turahimbaza iminsi 16 yari kurwanya abakorerwa abakenyezi n'abigeme. Mbega wowe ku myaka yawe hari amabi umaze kubona akuba ku buhinga bwa none? Ego hari usanga umuntu arakurungikiye message nyene y'ubusambanyi ugira ugasanga canke umuntu arakwamvise nko muri konti muri Instagram canke Facebook canke muri WhatsApp. Iyo bigenze uko n'umutima weza mugakora iki? Gaheza nko muri Facebook karaba uyu muntu utamuzi ukamubloka canke d'abord ukabanza ukakonfigura profile yawe hamwe na statut yawe kugira ngo statut profile yawe ashobora kwibona ari amakontakti yawe yonyene. Ari naho muri Facebook ukaca ubloka uyu muntu nawe nyene ukareporta uyu muntu ukinyora na invitation. Ari Instagram nayo nico kimwe muri Facebook gusa trop privilégié kuca ukrea compte privé. Aha rero bahavuye baronka n'impapuro zerekana ko bakurikiranye koko ivyo vyigwa. Ibirori nyezina navyo bikaba vyasozerewe no kwivuna umusase.